the Most High, oh Jah. Alright, ngo hey Babylon n'indirimbo umva mezeze cyane mfite umudiho wa reggae abona yuko amwe mu ndirimbo rubambo mama oja bakunda cyane nimwe mu ndirimbo nkunda cyane gose Biggie nabivuze ejo nimwe mu ndirimbo kanigize nogira soneri yanje ya telefone hafa amezi abiri ejo wavuze amezi hano rapunguje cyabavye bagiye oya navuze abiri wavuze abiri Babylon no kunyaka ko tari gato tugaruka kandi n'ikigana abona yuko tubabwiye ku munsi w'ejo tufite mutumini no munsi na kuri social media sabizi Black FM bakagera hamuje Black Media abona ko wandika Black Media kuri Facebook Instagram cyangwa wandika Black Media wabonye cover ikubwira yuko dufite mutumini dasanzwe cyane mu rasta tivuga mu mutwe nasi undi ni Gael Manirampa na Head Babylon barashize ko engineer Gael Manirampa bagashize ko bamutama hariya kurendi ruhande engineer navuze ngo ejo navuze ngo Mr Babylon ejo wavuze yewe nuko tumvize radio batwe yavuze ejo ngo yitwa Mr Babylon oya nagisiguye mugabo kuya kunusha usanga muraririmbye indirimbo usanga umwitiriye title y'indirimbo yiwe nzoduga nzoduga cyangwa Mr ntamyaka ijana Mr umugore muri kazoza nawe ucurahuka ngo Mr ngo Babylon narahubutse oya sa nabone neza ivyanditswe ngo ngaho rage bago Mr Babylon ningora ni kibazo kidasanzwe anyway ruba mu mperikaze rubamba Yes, mwamaze kuvyumva rero nko kumayibonye muri kuri Black Media jo kuva ya post mwabibonye jo twababwiye ko dufise umutumire adasanzwe muri za Black FM nawe sundi ni Gael Manirampa umwe mu baririmbyi kandi bakaba na producteur tuzi ngaha amgisagaca ca Bujumbura akurazi ko hejuru yo kuba umuririmbyi n'umu producteur urazi ko asanzwe ari umuntu uze mu engineer no umufundi we none engineer kukamwaka ni wakamuha engineer akusije nagashiza kuko nakakane umufundi sasa umuteknicien w'amagroupe akazinga mu gisagara ca Bujumbura nigeze kuronka imbere ko ndamwakira nyihanganire nigeze kuronka akazi yo gushikana korera monami so kibazo munika kuri grouping rani no chambre yose kino chumba chose nimwize habe hamwe wowize ko amahera w'igare atari anyway reka Biggie twakire Gael Manirampa bro welcome bro thank you urumva abastar thank you thank you umeze bon no murasati ivuro na mudugirize autamudugirije nibikosha ntibiza gushoboka kweri ariko ndamwumva fresh engineer Dixon nawe nyene yamaze kubona yuko aho ni kunatego bararibwa kunoke agumagira ngo ahubwo mushiye polymer ya musi reka ndamudugirize sha ano kumezenza ariko ndashima meze neza cyane cyane gose engineer so yamaze kwiyumva kata bitameze fresh akubuni sandiye ni sawa ubuni bon abone fresh anyway ni Gael Manirampa rero umwe mu baririmbyi akaba no mu producteur akaba n'ibyo bitandukanye umu businessman abiraryoshe ko umuririmbyi no mu media service umufundi wanakoze amateka menshi afite amarubu agiye atandukanye ariko afite album by the way twaguti yitwa uplift album ifite indirimbo ahubwo ni EP ni album ariko ntiziko zose ziriko zose indirimbo 10 hamina album yo musina iyo ni album yitwa Motherland yego indirimbo 15 wow akaba na album ya mbere nasohoye yitwa Selam iyo ni EP mugabo ni EP Selam niyo album ya mbere nasohoye wahereyeko yego Aruzi ngo murangara yabikoze album zibiri na EP imwe album zitatu na EP imwe n'indi album ya kane ya dukubitemwo uno mwaka yego anyway happy birthday bro thank you ejo turakunwera duhe yo map aje kudutora amazi abarasana amazi hebije nibihoza amazi wapi amazi n'ubuzima anyway sigambe muri Black Face n'ya kabiri ni muhiro wabivye uko bikoze bwa kuva mu gaga gushika ngaha ayitwaye mu kingaha kedo amanota twumviriza ati mbega burya twavuye bukuru tuji bukuru nyasha twavuye bukuru tuji buto twavuye bukuru tuji bukuru kuru tujya hehe ibukuru urumva twavuye ibukuru hari hasanzwe ari bukuru muguburo twagiye n'ahandi bukuru ni ibukuru umva hasombe bukuru Chuzungu yene migane igetandukanye je hano ngoma dutangure gatonyi kuri studio mu Kigobe mbega yacariyo canke meze gute mu Kigobe studio yego mba mu Kigobe studio ikorera muhira ariko ubu nari yugaranye ndiko nkora album yanje
ubu nta muntu umushaka kwakira abandi bifata umwanya rimwe na rimwe ndabaha ubafasha mbwa iyo bakeneye jewe twaraba umwanya duhurizako tugakorana mbwa ubu si cyane nka kera ubu kenshi urikorera uko wikorera indirimbo za album zawe nyene bavuze ko nikorera nzo ndiko ndabesha murafashanya n'abandi yego producteur executif ni jewe ariko hari abandi baba barimwo hari nk'umpa inspiration wandika turafashanya yego numvise rubamba abandi no kubo bareme ko bafashanya genda cha feeling no reggae iyo nakuyemo kera anyway byari prevu katuzanira gitari mugabo ntivyakunze bariko barayikoresha kuri studio ni hatari ya nuko ni Gael Manirampa turi kumwe muri Black FM tugiye kuvugana byinshi ku byerekeye uzabwiye n'ubwerekeye ubuzima Christophe Matata ariko hanini ishaka kumenya amakuru twumvise nuko ngo itariki y'amavuko yahuye no munsi Christophe Matata itabira k'Imana igihe bavyumva bibona byagenze gute aca yirirwa mu nzu duhe yo like your background gato yo behind the scene dusubiye inyuma gato haheze imyaka 13 Christophe Matata shengeye yitavye Imana yego uwo munsi je naringiye kuri GTC kwifotoza ko nariko ndondera laisser passer ngende kwiga mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ngeze muri GTC baramfotoye barasohotse hari umuntu yaciye abimbwira ngo Christophe Matata yapfuye yicara namazeho nk'amasaha 3 nicaye niyumvira anniversaire yanje no musi takaye gutyo nyene yego kuva ico gihe sinasubiye kubona yuko ari umunsi noza ndahimbaza cyane ahubwo no kwibuka Matata yego okay hari bonye bakinde kwa mufu ariko hari impamvu idatahuritse neza yatumye ufata iyo ngingo nuko Christophe Matata kimwe nandi baririmbyi batanguye imbere yacu tubabona nk'icirore niyo baduciriye inzira ari n'indirimbo ziwe nkunda zikozwe muri reggae nizo rero zaciye zingumamwo cyane yego byatumye uvuga uti jewe kabisa uyu mugabo ko biri ko sino ko mu buzima busanzwe ntitwigeze tuganira oya ariko naramubona arenganye naramubona kuri television ari mu bantu batuma ngira inspiration yo gukora umuziki yego ni wavyibwiye umutse bakubwiye ati je kabisa ngo mpagarike ku novuga ku fete anniversaire yanje canke hari undi muntu yabubwiye umvise menga bigupropose gucuba bihevye nyene oya sanzwe ndi umuntu adakunda iminsi mikuru ariko kuva ico gihe naciye mbona ko nta munsi mukuru nkeneye yego blanka barasaba bavuze ati twebwe habuze ko turavugana kagara ambwiye ndiko ndamubwiye ati none we nabona imeze gute ntiyabinyishuyeko yarahoze rero muzi tuko ndava ku telefone cyambwiye ati bebye bambwiye nibiki sinabwiye ati happy new year merry christmas je mbwiye ati uragwaye ati je havye nzije bije sinzi nivyari ivyo ati je numbaze je cyo ziri ko bazi kibisi baho gusa abantu ibintu byo gufeta imisi bugata bakunda shaka ico kintu sigishasha Gael amfashe adusangize ubuzima bw'aba Rastaman muri rusangi bumeze gute ugiye kuraba ubuzima bw'aba Rastaman n'ubuzima no kwitwa bw'igisivile menga n'ubuzima buri totalement different buri akubwiye ikintu kiri totally different uracumva n'ubuzima bw'aba Rastaman n'ubuzima butandukanye arabizi ukuntu yaje na cyenda mu gata ariko bro ayo kweri nizo staff kweri ziri hariya aravyumva dusangiza ubwo ubuzima bw'abarastamani musanze bumeze gute n'ubuzima busanzwe tugerageza kwegera Imana rero kwegera Imana no kwegera abantu tugaca bugufi yego kwegera Imana wegera abantu ugaca bugufi yego hari urukundo ruri mu barastamani kuva kuri ba Bob Marley gushika kuri ba Bobo Marley kuva muri barakidube n'abandi bagenda batandukanye twagiye turabona mugabo tudatahura neza mugo rugaherekezwa na Rastamani tudatahura neza rumeze gute ruzana nayo nta murasa avuga kwega nivyo muga nta murasa avuga uko wowe ruzana nahi rumeze gute bisanzwe cyane baza ko no guhitamo kuba ubuzima busanzwe niho ubaho widagadura yego ufise amahoro. Time is dark, don't lose your hope. Maybe tomorrow the right time is coming for you. All right, Nico.
you've been looking for is right there. Twasha kumwe na Gael Manirampa aboneka kutubwira vyinshi vyerekeye ubuzima barasa mu gihugu c'u Burundi abona no muri rusange ahabona yuko gushikino saha ari bamwe mu bantu bafatwa nk'abantu bubaha Imana cyane abantu bameze neza ariko rimwe na rimwe Gael je nshaka kuva gatoyi ku mibereho yanyu bone ko abantu bamwe bafata nk'ukundi kuru ugasanga uvuga ati cyamuja rubambo ati barasari abantu atumura abagiye kunyura umugi abagiye gutumura imyotsi abagiye kwambara ibidrede ati bidede navyo ni ndero nke bavyumva mu Burundi ivyo bintu kweli ubibona gute ivyo bibaho yego ariko ntitwaca tubishira ku bantu bose kuko n'utari umurasta hari usose agiye kunywa inzoga no kunywa urumogi yego no kunywa urumogi yego kuba umuntu afise amadrede ntibisigura ko ari umuvayo murashobora kuturabira ko bamwe barahari b'uburorero yego umurasta n'umuntu aba ari muri muco novuga mu gifaransa progrès yego iterambere nicarondera umurasta yego ariko uko kuri barundi babafata ugasanga nyine babafata ukundi ntibatkomeretsa nka mwebwe usanga mubibayemo je ntibinkomeretsa kuko twe n'umuhamagaro turimo uzi ico wahamagariwe ntabwo kwitaho ku majambo aza kuvugwaho yego bisaba kuko hajya umurasama ni makagira Madrid oya simpaka ugire dread simpaka urumogi ivyo ni ibintu bisindi histoire yavyo ariko amadred kenshi ni culture yacu n'umuco watwebwe abanyafrika kuravye abarundi baho hambere bari basubusagi umbise amadred mu kirundi yitwa ubusagi kuva ku kintu cyariho bigize ubwiza bw'umurundi yego bivuge yuko bazungu baje dukuramwe ibintu imico yacu batwa kumenga umuntu afite amadred afite ubusagi nikire kintu kidasanzwe afise yego kugira nambara amadred mu misi kubera nawe witwa umurasta oya kubera umuco ariko menye ko umurasta afise asenga urasenga wewe Gael arasenga Gael urasenga wewe ndasenga usengera he sengera mu mutima abatipi bari psychologique kubi kandi barafise philosophie te ubwo aho zamva ngo idini ryanje n'umutima idini n'urukundo urukundo niryo dini rikuru ibisigaye bituvuga ngo rasta christianisme islam iyo ni imiryango cyambere twese kiduhuza n'urukundo nk'iyo wicaye muri kwasteri muba muri abantu basenga mu madini atandukanye ijya kwasteri nibwo rukundo umwe si bimutwaye kandi iramushikana mu byumva ariko barasanga nuko kandi bavuga ati rukundo rego rujimbere babizi nawe anyway tuzirenga mu gice Burundi rero duhere gatoye inyuma tuduga gushika ino munsi Gael Manirampa kitwa kubavuga ko cyane ni ino munsi takizine zo kwezi kwa mbere harimo no barayiwa munsi bitiriye kwibuka umuhisi twabuze dukunda tutanka na usuyundisha Christophe Matata yakoze amateka menshi baza kuvuga ubuzabwe n'ivyiwiwe ico bibabwira nk'abarasa mu Burundi ubuzabwe ico bibigisha shaka gwera inyuma gatoya ubu Rastafarism mu gihugu cyo Burundi yaje gari izanwa nande itangura gute zagenze gute kugira ngo abantu bashaka kuyimvamwo barundi cyo kwijamo nabo mu gihugu cy'u Burundi sinzi yari yaje ariko ico nzi yatanguye kumenyekana mu 1930 yego kuri Rakidobe Bob Marley oya Bob Marley ntiyari bwavuke Bob ntabwo ari umurasta wa mbere Bob ahubwo niwe yabiteje imbere yabimenyekanishije byahereye muri Jamaica ariko reference ni muri Ethiopia cyo gihe mu 1930 abazigi niho Haile Selassie umwami w'abami muri Ethiopia yatigwa Rasta ni izina giwe yitwa Ras Tafari Ras Tafari Ras bisigura umutwe yatigwa rero abo mwami baci bamwita Haile Selassie bisigura inguvu z'ubutatu bweranda yego inguvu z'ubutatu bweranda mw'ijambo ry'Imana tumenyereye yego Haile bisigura inguvu power Selassie bisigura trinité mu gifaransa yego wananita Haile Haile
reka tubandanize urayizi ariko ico zico urayizi no kuvuga ko umuryango w'abarasta wavutse mu 1930 kuri uwo mwami nyiro muri Ethiopia yatigwa none yari umurasta nawe oya ntiyari umurasta asanzwe yitwa rasta yari umu orthodox katolika umu orthodox hama aba esclave abacakara aba slaves bari muri Jamaica hariho uwitwa Marcus Garvey yari umwanditsi yakora business yarafise n'ubwato bwunguruza ibintu n'abantu niwe yanditse avuga ati nimurabe muri Afrika aho umwirabure azokwatirwa akitwa umwami w'abami bo barondera umukiza ari aza ari nka Kristo yego Haile Selassie akaba akomoka kuri Salomo muri Bibiliya Salomo akaba yavyaranye n'umwami kazi yo muri Ethiopia yitwa Makeda yego aba slave bariko barondera umuntu yobakiza Haile Selassie yatigwa yaje avugira urukoba gwirabura bacamubonamwo Kristo wa kabiri kuza gukiza uko bamubonamwo gukiza bamubonye nk'Imana bituma bose babakonsantre kuri Ethiopia kandi igihe yatigwa niyo mwami yabayeho umwamikazi wo mu Bwongereza yunamira Queen Elizabeth yego yarunamira Haile Selassie ibyo byose bikerekana bimwe Marcus Garvey yavuga hazoza umwami w'abami yego Rastafari ikigira inguvu kuva ico gihe yaje nka muvuma cyane yari movement ikiza kuva ico gihe ni abantu bareka Madrid y'abakure babigira baba slaves babigira ugira berekane ko ari abanyafrika bakomoka muri bihugu byacu tuvamo kenshi iyo turiko turasenga ko mutaraza ndiko ndabigira hari ivyo dukora hari umugigwa tugira wo gusenga aho tuvuza ingoma ajya ama percussion bavyita naya bingi bayita naya bingi naya bingi nibaza ko ari kwera muri Jamaica batatahuye kuko naya bingi iva mu Rwanda nyavyinshi nyavyinshi yari umugore wo mu Rwanda bavuga ko ari wo muri East Africa ariko ubiravye kenshi ni muri royaume zo mu Rwanda niwe yakora umugwi wo kuvuza ingoma rero abarasta bagiye abajamaika canka abarasta bagiye barabishira hamwe kugira basenge kumwe wabo bikogwa yego ariko ntivyari byoroshe kuko iyo myaka yose babayeho bigijwe inyuma y'ibisagara no munsi urashobora kubona Gael mu irohero kera siko byari bimeze umurasta bamubonye baca bamwica yego baca bamwica nico ituma benshi baci bagenda kuba ruguru ubuzima bworoshe kwinyegeza novuga ko bagiye kuba mu mashamba aho umurasta wa mbere rero yabitanguje yitwa Leonard yaciye ahungira ahantu hitwa Pinnacle muri Jamaica arigisha barasta bagenzi biwe kwironderera ubuzima bararima ibi twese turiko turiga gukora ubu bari babayeho ubuzima bw'umuntu nyene muto muto bagatungwa n'ivyamwa bari baba hafi y'inzuzi no kuvuga ko bijya umurasta avuga ngo ntajya inyama kenshi bararoba bagatungwa na bya vyamwa bajya amafi bagatungwa na bya vyamwa biri muri ya mashamba binyegejemwo ari naho havutse ikintu ciza mu Burundi sindabona aho bagikora uretse jewe hariho cuisine y'abarasta hariho cuisine y'abarasta hariho cuisine y'abarasta ifuru muga babikora basokuru babikora kugira wa muzungu ari karabiruka ko canke babirabure bagenzi babo batabatavura ntibabona aho bari kuko umwotsi ubonye uramenya ko hari ikintu ucukurikirana iyo kwari uguhisha umwotsi baguma binyegeje cyo tuma kenshi ngo abarasta bakunda ahantu hari ibiti niho hantu habakingiye imyaka myinshi nyama hizamuta kwera icyo kibazo ngira
samo tuzikuyeyo yego ko n'ubu barabikora hariyo utwatsi ushirako zikamota cyane neza ukumvura urashaka kuzigenza yego uko imyaka yagiragenda umurasa ntiyaronka ijambo narujya rumogi bavuga ngo banwa urumogi bagiye kurumwa kuko uzurare iruhande y'ikiyaga wumva imbeho ibihari ukeneye ubushuhe ukeneye akantu gatuma umubiri wawe umususuruka yego urumogi nuko baje bararumwa mu nyuma bivamo bavuga ati ni sakrema y'abarasta ahubwo si itegeko ko mwurumogi yego si itegeko hajeyo ntagona yego wow hey buddy down wakubaze nango rubambo byaje biva he nta n'ivyuzi ubwise mugenzi wacu kenshi mpora mpanura abantu duhora duhura imbere yo gufata decision mu buzima yo kuba rasta cyangwa icyo ari cyo cyose banza utohoze ugendereze umenye igituma ivyo bintu biba wakuye hehe uwo ico cyumviro cyo kuba rasta wagikuye hehe caje ryari gishira mu ngira era batubeshe ko yakivukanye kuko sino kugira ngo nabaye mu rasta itariki niki wazisanze ntuzi ngo byaje gute ndibuka ko mfise imyaka 5-6 nari maze kwibona yuko nzoririmba rege kandi nzoba ndi umufundi nkuko wabivuze yego ivyo narabibona wabibonera mu kiko uzoririmba rege umunsi ana kera hageze lo 11 Bob Marley baramwerekana cyane naramubona cyane mama wanje akambwira ati Bob yaririmba urukundo yaririmba numva ndamukunze gusumba abandi baririmbyi cyangwa muri izo nzira n'ubu iyo uje muhira cyangwa muri studio indirimbo nyinshi mfise iz'abarasta gusa amafilme menshi ndaba n'ay'abarasta documentaire n'iz'abarasta kandi ico gihe dufatiye ubuzima twarimo mu Burundi bari mu ntambara indirimbo za Bob zaranyubatse ndumva yuko nogira ico nterera nanje mu buzima bw'isi apana mu Burundi gusa anagasi mwavyumvise jerezo fata ubundi moya ngo tufate umunyarubambo twige neza neza iyo byaje ba byose tuge twaje intangamara kabisa kweje kubana n'ibintu bana byo kwiga ahubwo bikomeye gusa shaguze ngama matiera kaze tuze kusabwa mugenzi wacu Gael Christophe Matata aweta itavimana tariki 3 tuga kwicumi tuga kwa mbere 2020 hamaze imyaka 10 ninga itavyimana 13 yarumanye ego kuri Gael Christophe Matata kubuza bwica kubuza bw'abarasaba mu Burundi bibabwiye iki nk'abarasaba basigaye mu gihugu cy'u Burundi canke basaba Barundi kuri Jean Christophe Matata navuze ko je sinagendanye nawe menye byinshi kuri we ariko waramubona amahirwe nagize abarasta burya turabantu tugenda turamenyana hari abarasta bo mu Rwanda bitwa Holy Jadovs ubu benshi bari Burayi abandi muri Australia jewe ngiye mu Rwanda naragiye muri concert ya Holy Jadovs umwe muri bo yitwa Ras Ngabo narambwira nti je ndashaka gukora indirimbo yumva mvuga ikirundi ambwira ati Petit nzagufasha ngarutse nzagufasha gutyo ko yaraje gukora concert yo kwibuka Bob Marley asubira i Burayi aba muri Swiss akaba se n'umugore twitirana yitwa Gael Ngabo niwe twagumye en contact cyane ndaheza amashure mu Rwanda tuvugana ngiye mu Bushinwa niho twashoboye gukorana ibikorwa bimwe mugasi sinarinzi gituma ankunda cyane ariko aramfasha je nabona ko niko akundi turabarasta umunsi umwe niyo yampamagaye amwe ati gituma abarundi je ndabubaha kandi abakunda